Ndakuramukije njuti mukundwa, ndaguha ikaze uno mwanya w'ijambo ry'Imana. Tugiye gusangirira hamwe ijambo dusanga muri cya gitabo tuko turigira hamwe cy'Ivyahishuriwe Yohana mu bice bitatu vya mbere, aho tuvugana amakete yandikiwe amashengero ndwi yo muri Aziya. Uno munsi tugomba tuvugane ku ikete ryandikiwe ishengero ry'Isarudi, maze twige ku nyigisho iva muri ino kete. Ni inyigisho izofata ibice bibiri kuko harimo amajambo akomeye. Muri kano kanya tugomba tuvugana igice ca mbere, hano tuzovugana igice ca kabiri cerekeye iyo nyigisho imwe. Iyo nyigisho yerekeye ibimenyetso by'ishengero canke by'umukristo afise ubuzima atapfuye. Somo mu Vyahishuriwe Yohana igice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu. Kandi wandikira marayika w'ishengero ry'Isarudi uti ufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi: ndazi ibikorwa vyawe kuvugwa kuri muzima ariko uri wapfuye. Ba maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko ata bikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba amaso nzoza bigusuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubirira. Ariko ufise amazina makeya y'Abisarudi batangije impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Unesha azokwandika atyo impuzu zera, kandi sinzosiribanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba. Kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri mu gutwi niyumve icyo Mpwemu abwira amashengero. Amajambo tuba tuvugane muri kino gice navanze kuyavuga, ni amajambo avuga ishengero cyangwa umukristo afise ubuzima, igihushane c'umukristo cyangwa ishengero yapfuye mu buryo bw'impwemu. Ishengero mu buzima bwa misi yose hari ibintu ntabanduka bisabwa kugira ngo umenye ko ikintu gikomeye canke capfuye. Abavyeyi barabizi n'abaganga bakirizi barabizi. Iyo umwana avutse, ikintu cerekana yuko akomeye uwo mwana ararira. Iyo umwana atarize akivuka, abantu bose bagira uruhagarara ati nahavutse nta buzima buri muri we, ntakomeye. N'imodoka kugira ngo uvuge ko ikomeye, iyo bavuga ko yapfuye, kimwe mu bimenyetso biteye ingorane ku modoka nuko yaka ikagenda. Yashobora kurwara ibintu byinshi, mugabo iyo itaka ngigende iba idakomeye. Hano n'ibindi bimenyetso ushobora kuraba ku modoka. N'uburyo bw'impwemu niko bimeze. Umuntu ashobora kuba ubuzima bw'impwemu, mugabo ibigaragara womenga ariho, ariko yarapfuye. Nibihe bintu by'ukuri byateganya kugaragaza ubuzima bw'impwemu bw'umuntu ari muzima canke yapfuye, canke bw'ishengero riri rizima canke yapfuye. Mukristo w'umuzima canke ishengero rizima, hariho ibintu bitegeza kubaranga kugira ngo umuntu amenye yuko abo bantu canke uwo muntu ahagaze neza, ari muzima kandi akomeye mu buryo bw'impwemu. Muri ano majambo mu ikete ryandikiwe ishengero ry'Isarudi, nico uwanditse rino kete warungitse buno butumwa ariko aravuga. Umukristo afise ubuzima arangwa no kuba maso mu gusenga. Cyo ari ikintu cyambere usanga muri no kete. Tubibona ku murongo wa kabiri. Ba maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Kuba maso mu gusenga ni ukwitwararika canke guha agaciro umwanya wawe n'Imana, umwanya wawe na Data. Ukaba ufise urutonde, ufise ubuzima bufise ikibanza c'umwanya wawe, c'umwanya w'ishengero n'Imana. Mu vy'ukuri no kubaho uri umuntu asenga, uri ishengero risenga. Sarudi cyari gisagara cyubatse ku musozi muremure
wari ku metero 475. Ku ruhande rumwe hari manga y'uwo musozi, ku rundi ruhande kari agasozi karekare, ariko inyuma hari manga. Bari abantu rero bashobora kwizigira yuko bagoye gushikira kubera imanga yabera intambamyi abansi baje kuhatera, kandi bari hejuru ku gasozi. Ariko ntivyabujije ko ico gisagara gitegwa inshuro zibiri. Inshuro zibiri cyose cyatewe ico gisagara c'Isarudi kwari kubera abateramyi baco babasanze basinziriye, maze babona gutera ico gisagara. Rero ab'Isarudi bandikiwe amajambo, abamaze gukizwa muri bo baratahura icyo bisigura, bababwiye ati bamaso. Baratahura yuko igisagara cyabo kigeze kugira ingorane kubera abararirizi batari maso. Kuba maso mu gusenga rero hamwe no kuteramira ubugingo bwawe ni kimwe mu biranga ahantu hari ubuzima bw'impwemu, ni kimwe mu biranga umuntu ahagaze neza, ni kimwe mu biranga ishengero rihagaze neza. None ni kuko wizera akwiye guterama no kuba maso mu gusenga. Ni kuko umuntu yatabaye maso mu gusenga, ishengero ritahagaze neza mu buryo bw'amasengesho, bigoye ko rizigama ubuzima bw'impwemu. Nuko Kristo yigishije intumwa gusenga, kandi muri iryo sengesho birabona ko hariho dusaba Imana ngo iturinde. Mu bintu Yesu yitwararitse kwigisha abigishwa biwe, twarabivugaye mu yindi nsiguro yerekeye amasengesho, ni gusenga. Uretse ko wenyene yabereka akaruho gusenga, umunsi umwe baramusavye ngo abigishe gusenga, kandi ntiyigeze yanka. Aca arababwira isengesho bosenga. Iryo amashengero menshi ararizi. Hanyuma muri iryo sengesho harimwo ahantu havuga ngo ntutujyane mu twosha nabi, ariko uturinde wa mubi. Tuyabona muri Matayo 6:13. Nuvuga yuko kuba maso mu gusenga ni uburyo bumwe bwo guteramira ubugingo bw'impwemu, kuko umwansi abugwanya wewe yama ari maso. Cyo gituma Yesu mu isengesho yababwiye ati nimwasenga mwame mwibuka ko mufise umwansi, mwame mwibuka ko buri gitondo, buri mugoroba, buri mwaka, buri kwezi ategekanya imigambi yo kubagirira nabi. Rero uko umunsi ukeye, uko bwije, mwame mubwira Imana muti uturinde wa mubi, uturinde imigambi yiwe. Rero gusenga ni uburyo bumwe bwo kwikingira, ni uburyo bumwe bwo kuzigama ubuzima bw'impwemu, nk'uko Yesu yabitwigishije. Mbere Paulo yandikiye Abanyefeso igice cya 6 kuva ku murongo w'10 gushika ku murongo w'18, cyane cyane ku murongo wa 18 arabishimikira ko gose mu vyerekeye ibigwanisho byo mu buryo bw'impwemu. Yerekana aho gusenga uretse ko ari ukwikingira no guterama ni kigwanisho. Amaze kuvuga ibindi bigwanisho byose bo kwambara, arangiza avuga 6 ku murongo w'18, musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Paulo amaze kuvuga ibigwanisho bitandukanye abizera bo kwambara, yisunze umusoda w'umuroma, akavuga inkota, akavuga inkinzo, akavuga inkofero. Icyanyuma arangiza avuga kirakomeye, agisubiramwe inshuro nyinshi, musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Aha muri umurongo tubona ijambo gusenga riza inshuro 3. Nuvuga ngo gusenga ni kigwanisho umukristo akeneye iminsi yose. Ahavuga ngo ibihe byose, apana rimwe mu mwaka, apana rimwe mu mezi 3, apana rimwe mu kwezi, ariko ibihe byose. Kandi uburyo bwose bwo gusenga, nuvuga ngo kwisonzesha, guterama mu ijoro, gusenga mu gatondo, gusenga uri kuragenda, gusenga mu mutima, gusenga mu majambo yumvikana, mu buryo bwose. Rero uwizera arakwiriye guterama no kuba maso mu gusenga, kuko ari igigwanisho gikomeye agwana afise, agwanisha imbere y'imitego y'umwansi. Ikindi, kino gicapu c'intambara y'umukristo
cy'umukristo ari mu ntambara, Kristo aragishingira intahe mu kugereranya abizera n'intama ziri hagati y'amabingira. Yesu arungitse bamwe 70 muri Luka 10, ababwira ijambo rikomeye cyane. Arababwira ati ubwo mugiye gukora igikorwa canje ntimwibaze ko mugiye ahantu horoshe. Ababwira ati ndabarungitse mumeze nk'imyagazi y'intama mu mabingira. Luka 10:3 avuga ngo nimugende, raba ndabatumye muri nk'imyagazi y'intama mu mabingira hagati. Nukuvuga yuko aya majambo yose aguma ashimangira ingena gusenga ari kigwanisho gituma umukristo yirinda agwana urugamba rw'imwemu. Rero umukristo Yesu amugereranije n'umwagazi w'intama uri mu mabingira. No kuvuga iki? Amugereranije n'umuntu atokwigwanirira, abangamiwe. Imbere hari ingorane, inyuma hari ingorane, hirya hari ingorane, hino hari ingorane. Yotabagwa niki? Yotabagwa n'umwanya wiwe n'Imana, yotabagwa n'ubushobozi buva mu ijuru. Rero yatabaye maso mu gusenga, ahava ategwa kayombekere canke ategwa mu buryo buboneka, kandi ubuzima bwiwe bw'imwemu buhava bufutana, ahava agenda kayombekere maze asubire inyuma. Uwizera rero atagifise ubuzima bw'imwemu buhagaze neza, uzomurangirwa niki? Uzomurangirwa nuko atagisenga. Niyo asenze abikora nk'umugenzo. Ukazohura n'umuntu gusenga vyagabanutse muri we, gusenga ari ugukwega, atari ikintu kiza mu buryo busanzwe, atari ikintu afitiye inyota. Uzumenye ko umuntu ubuzima bwiwe bw'imwemu burabangamiwe, buhagaze nabi. Namba ataramara gupfa, aragwaye mu buryo bw'imwemu, ariko umwanya n'umwanya ashobora gutegwa, kuko mwumvise ni wa mwagazi w'intama uri mu mabingira. Umwansi ku munsi amugirira imigambi, ni gute yo mumarana umwanya? Mana idufashe cyane. Gusenga ni kimwe mu bintu Kristo yahagaciye mu buzima bwiwe. Usomye mu gitabo ca Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka, niwe mwanditsi w'ubutumwa bwiza atubwira yuko yanditse ibihe byo gusenga kurusha abandi. Ubutumwa bwiza burimwo Yesu nk'umuntu asenga ubwiwe, yerekana akarorero kandi yigisha abantu gusenga bashishikaye. Nuvuga ngo Yesu ubuzima bwiwe uburavye nkuko twabivugaye mu vyigwa twahejeje, yatanguriye mu masengesho ari mu bugaragwa avuye muri Yorodani. Yabandanije ubuzima bwiwe asenga no mu bihe by'ikanguro rikomeye. Umwanya wo gusenga ntiyigera awibagira. Mbere tumubona n'igihe baje kumufata Yesu, bamusanze ku musozi ari gusenga. Uwovuga uti gusenga no kurondera ivy'Imana iduha, no gusana imitwaro, no gusana ikintu tugomba ko Imana iduha, ego ico ni kimwe muri vyo. Ariko gusenga n'ubuzima bw'imwemu butuma tuba hafi y'Imana, butuma tugira ubucuti na data. Kandi ubwo bucuti na data bukomeye, ibitero vy'umwansi, imitega dutega, intambara duteza, tuzihagararamwo amahoro kuko dukomeye. Yesu avuye i Getsemane, bamusanze ariko arasenga. Bibiliya nitubwira ko umutwaro yari afise wishuwe mu buryo bw'uko igikombe canke urupfu rwari imbere yiwe ruvanwaho. Ariko tubona Imana imwishura mu kumwongera inkomezi. Iyo dusenze bizana inkomezi, bizana ubuzima, bizana guhagarara, tudatinya wa mugwanizi. Imana idufashe cyane. Narigeze kumva inkuru, ndamaze kuyivuga inshuro nyinshi abo tumaze guha dusigurira dusanga ijambo ry'Imana, kuko yarankozeko. Ni inkuru y'umuntu y'abantu bari baraririye mu ntambara, bari ku kirindiro, kandi haraha mu Burundi. Hanyuma baja gukina akamari, maze imitima yabo itwagwa n'akamari. Bahera mu gatondo bariko barakina akamari, n'umukuru wabo basoda, wari umugwi mutoyi w'abasoda nka 10. Uwo mugwi wose uherera mu kamari. Abansi babo baraza barabashikira, ntibababona kuko n'inkoho bari bazishize iruhande. Abansi babo inkoho barazitora, hanyuma babarasira icyarimwe bose. Baciye basiga banditse mu ruhanga rw'umwe wese agapapuro kavuga ngo mbega nta muntu muri mwebwe agiterama, nta muntu akiveya
bakoresheje ijambo ry'igisirikare, nta muntu muri mwebwe akiveya bemuterama. Iryo jambo ryarankoze ko gose uwo muntu abitubariye. Yari umuntu yari ngaho mu bagiye gutabara, yari umuntu yabibonye ubwa mbere, yiboneye n'ubwo rwandiko. Birashoboka ko abakristo dukomera tukabaho ibihe kanaka mu buryo bw'imwemu, hanyuma igihe kanaka kubera ibidusamaza nk'uko abasoda basamajwe n'akamari, kubera ibyabo n'ubugingo, kubera guhahamira ubuzima, kubera urunganwe, kubera ibidusamaza bitandukanye, bakagenda kayombekere, ubuzima bwabo gusenga bugahera. Wa muntu yahora aterama imbere y'Imana, yahora yisonzesha, yahora afata umwanya kanaka ku munsi akabivamwo, rya shengero ryahora risenga rikabivamwo, gushikaho umwansi azobateza ingwara, akabateza amacakubiri, akabateza ibyago byose, akabamara atanumwe ariko aratabara. Jambo ry'Imana dutahuje kimwe mu bimenyetso biranga umukristo afise ubuzima cyangwa ishengero rikiri rizima, ni umwanya baha Imana, ni ukuba maso mu gusenga nk'uko twabibonye muri no kete ryandikiwe ishengero ry'Isarudi. Umwe wese muri twebwe ahamagara gusuzuma ubuzima bwiwe bw'amasengesho ingene bumeze. Nshuti mukundwa, wewe imyanya y'amasengesho imeze gute? Usenga ryari ku munsi? Usenga ryari mwiyinga? Mbega mu kwezi usenga ryari? Mbega ku mwaka integuro zawe zo gusenga zimeze gute? Nagomba mbaze we murongozi wari kurakurikirana ino ngingo ya mbere. Ubuzima bw'ishengero ryanyu mu masengesho bumeze gute? Ubuzima bw'igikorwa cyawe ni muri ministere nabo mukorana bumeze gute? Ko umwansi adakunda ivyo mukora kandi yama agomba kubagwanya, ubwo ntiyama yabateye kandi akabafata mpiri kubera mudateramye. Nibishoboka kuwizera cyangwa ishengero cyangwa igikorwa cyanake isari cyo cyose kiba kizima iyo kitabaye maso mu gusenga. Yo ni ingingo ya mbere tusanze muri nokete. Ingingo ya kabiri mbona muri nokete ryandikiwe iri shengero ry'Isarudi ni uwizera afise ubuzima arangwa n'inkomezi ziva kuri mpwemu yera. Ibyo nabibonye ku murongo wa mbere. Ku murongo wa mbere cya gatatu havuga ngo iki? Havuga ngo kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isarudi utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi, aravuga ibi: ndazi ibikorwa vyawe kuvuga kuri muzima ariko uri uwapfuye. Inkomezi za mpwemu n'ubushobozi duhabwa kuko mpwemu ariko arakora muri twebwe butandukanye n'ubushobozi twavukanye. Hanyuma ab'Isarudi bari bafise ikibazo cyo kutabona ingorane bafise. Aha twasomye ku murongo wa mbere avango ndazi ibikorwa vyawe kuvuga kuri muzima ariko uri wapfuye. Bibaza ko bakomeye ariko bari barapfuye. Bibaza ko bameze neza, bibaza ko bahagaze. Ni nkuko ishengero ryo kwibaza ko rikomeye, umukristo akibaza ko akomeye, ariko vy'ukuri yaramaze gupfa. Hariho bike byari bisigaye ariko navyo nyene vyagira bipfe. Kuko ku murongo wa kabiri avango nuko bamaso ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Ukomeze ibisigaye bigira bipfe. Bari barapfuye mugabo barasigaye utuntu dukeya tw'ubuzima gatoya. Ni nkuko umuntu yoba yamaze gupfa ariko hakaba agatima kagikubita akiraba. Hari ibintu byari bigisigaye mugabo mu by'ukuri bari barapfuye ariko navyo nyene byari bibangamiwe bagira bapfe. Mana dufashe cyane. Ni uko inkomezi ari ikimenyetso cy'ubuzima bw'imwemu. Kristo bwiwe yarangwa n'inkomezi za mpwemu yera mu bikorwa vyiwe hamwe no mu buzima bwiwe bwose. Iyo umuntu adafise inkomezi ziva kuri mpwemu, ubushobozi buva kuri mpwemu, by'ukuri mu buryo bw'imwemu aba asa n'uwapfuye, aba ageze kure. Yesu igihe atanguye igikorwa ciwe muri Luka 4 ku murongo wa 16 atangura asigura ibyo agira kore n'inkomezi n'inguvu agira akoreshe aho ziva. Umviriza ingene avuga Luka 4:16 avuga ati havuga kwera ku 18 mwemu uhoraho ari kuri jewe niyo cyatumye andobanuza amavuta
kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahahazwa ngo bidegemvye, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho. Yesu ubwiwe ariko avuga igikorwa agomba gukora, ariko aracyatura, kandi cyari igikorwa gisanzwe yakoze imyaka 3. Mugabo ariko aravuga ati igituma ngomba nkora icyo gikorwa nuko mpwemu Uhoraho ari kuri jewe. Abari baramubonye umunsi yabatirizwa, iryo jambo bararitahura, uko uwo munsi Imana yamushingiye intahe, mwema muza ko mu buryo bw'inuma, hanyuma mbere data se wo mwijuru aramushingira intahe. Ariko ngaha birakomeye gose, ariko avuga ati mpwemu w'Imana ari kuri jewe, nicyo cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Ariko avuga ati ibikorwa ngomba gukora, ibyo ndiko ndagenderamwo, ndabikoreshwa n'inkomezi ziva kuri mpwemu yera, ndabikoreshwa n'ubushobozi, ndabikoreshwa n'amavuta ava kuri mpwemu yera. Umuntu adafise ubwo bushobozi, umuntu adafise ayo mavuta ava kuri mpwemu yera, naho yogerageza kwinanata, naho yogerageza kugomba gukora ivyiza gute, biragoye ko abigira neza, kuko ikimuha inkomezi ntikiba kihari. Mu by'ukuri ubuzima bwiwe niba buhagaze neza. Imbere yo gutangura ibikorwa yabasigiye, Kristo yarabihanikirije, arababwira ko batohirahira ngo batangure ibikorwa batararonka ubwo bushobozi. Yarababwira ati ndazi ko mushobora kuba mutahura ibyo nabatumye, kuko twarabiganiriye, ariko nimubikore ntarabarekura. Kandi ikizogaragara yuko nabarekuye niki? Byakozwe n'Intumwa ku murongo w'icambere ku murongo wa 4, havuga ngo maze ariko arasangira nabo, arabihanikiriza ati ntimuve i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatirizwa na mpwemu yera. 8, ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu, Yudaya hose, Isamariya, no gushitsa ku mpera y'isi. Mana ishimwe cyane. Yesu wenyene ubwiwe yatanguye avuga ko ariko akora ibikorwa ku bw'ubushobozi bwa mpwemu yahawe, yamurobanuje amavuta. None ariko abwira abigishwa agira asigira igikorwa ati ntimuze mugende mu bikorwa mutararonka icyasezeranywe, ntimuze muve i Yerusalemu, ariko murindire icyasezeranywe, kuko muzohabwa ubushobozi nimwuzura mpwemu yera, azobashoboza kumbera ivyabona byo kunshingira intahe Yerusalemu gushika ku mpera y'isi. Mana idufashe cyane gose, idushigikire gose. Birakomeye, biragoye ko umuntu yogira ubuzima bw'imwemu bumeze neza, buzana impinduka hari mu rugo, mu kazi, ahabaye nk'uko Imana igomba, atankomeze za mpwemu yera ziri muri we. Gihe cyose isengero ryagombye kubaho rituzuye ubuno bushobozi bwa mpwemu yera, ryabaye goyigoyi, ryabaye mu ntege nke, ryahindutse idini, ryasubiye inyuma rigendera mu vyaha. Mana dufashe cyane. Umwanditsi umwe niwe yabigereranije n'ipasi. Ipasi, umukozi umwe yavuye ruguru atazi ivy'amapasi ngene abikora, hanyuma mu ipasi ngo aze kugorora, aca arayifata, hanyuma atangura kuyigoroza atazi yuko babanza kuyicomeka mu muyaga nkuba. Tangura kugorora, mugabo ipasi ntiyari icometse. Arababwira ati bya bintu mwambwiye nibikora. Baje kurabasanga yariko akoresha ipasi idacometse, uko ntiyarabizi. Baramubwira bati ipasi idacometse niyo gukanga, ntakimaze, niturira. Kubera iki? Kubera ikinkomezi, ubushobozi bugorora nta kiri muri yo. Ntivyokunda ko wizera canke ishengero baba bazima bagakorera Imana neza, ntivyokunda ko umuryango w'abizera ubana neza, ukaba mu bumwe, ukaba mu gushigikirana, iyo batuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Kuko igituma baronka izo nkomezi n'ubwo bushobozi, bwa mpwemu yera. Abavuga amakuru y'ikanguro ryabaye ryahavuye rivyara amashengero y'amapantekote, umuryango munini, amashengero rya pantekote n'umuryango munini mu isi, iri mu migwi itandukanye. Vyahereye ahantu yitwa Azusa Street. Bari bamaze igihe bariko barasenga, bizeye ko mpwemu yera yokongera gukora mu bugingo bwabo.
bari abantu bava mu yandi mashengero ariko batahuye mu ijambo ry'Imana kwizo nkomezi kubwo bushobozi babukeneye. Uwo muriro wavukiye ngaho hantu mu myaka 4 gusa watumye abavuga butumwa abajana butumwa missionari 185 bafata ingendo n'ubwato bategeye amasandugu yabo biteguriye gupfira mu mahanga bajanye ubutumwa bwiza. Iyo ubushobozi bwa mpwemu yera buje mu bizera, iyo ubushobozi bwa mpwemu yera buje mu ishengero, kwikunda kurahagarara, gutinya kurahagarara, ubwoba burahagarara, maze abantu bagatangura kubaho kubw'umwami wabo. Muco w'Imana uratumurikiye biciye muri no jambo ngo tumenye ikiri kimenyetso c'umuntu cyangwa c'ishengero afise ubuzima cyangwa rifise ubuzima, nuko buzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Mbega ubuzima bwawe bw'impwemu bwoba bwifashe gute? Uri umukristo azi ivy'Imana mu mutima no mu mutwe gusa, ariko atarumva inkomezi zisanzwe zitangwa n'Imana. Jambo ry'Imana riguhamagariye kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Namba ugomba kuba ishengero, kuba umuntu muzima, canke ugomba kuba ishengero rizima. Mana igufashe cyane. Cya gatatu mbona muri rino kete, muri cya gice cya mbere nababwira, uwizera afise ubwizima arangwa n'ishaka ry'ubwami bw'Imana. Ishaka ry'ubwami bw'Imana. Gice cya gatatu iri shengero ikete yandikiwe abisarudi ku muri kino gice cya gatatu ku murongo wa 2b havuga ngo kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozereye imbere y'Imana yanje. Ishaka ry'ubwami bw'Imana numwete hamwe n'umwitwarariko byo gukorera Imana. Umwete hamwe n'umwitwarariko byo gukorera Imana. Ishengero ry'Isarudi ryari rifise ibikorwa ku murongo wa mbere twabibonye. Ndazi ibikorwa vyawe vyariho. Ariko kandi kabiri kuri B, kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Ariko ivyo bikorwa ntivyari bisozerewe neza imbere y'Imana. Bari abakora ibikorwa bagatangura ibintu muga ntibabiheze, bagatangura amasengesho ntibayabandanye, bagatangura ivuga butumwa ntibaribandanye, bagatangura ishengero rishasha bakaritera hagati. Ndiko mvuga mu mvugo ya kino gihe ingena twovyumva. Ishengero gito ngo ririko rirakora, ariko ivyo bakora ntivyashika ku ntumbero yavyo. Vyama bitangura bidahera, bitangura bidahera, bimara imisi mikeya ntibibandanye, bimara imisi mikeya ntibibandanye. Mana dufashe cyane. Ivyo vyaturuka kubura ishaka hamwe n'umwete byo gukorera Imana no guhimbara Imana. Mu yandi majambo, umuntu afise ubuzima bw'impwemu arangwa nuko ibikorwa yatanguye abishishikara, arangwa nuko icyo Imana yamushize ku mutima ngo akorere Imana agikora vyanka bikunda akakibandanya. None ni kuko ishaka ari ikimenyetso c'ubuzima bw'impwemu. Ishaka ryerekana ko twuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Ya majambo turako turavuga acagaragarira ngaha byerekana ko twuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Iyo umuntu yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, naho ibintu biza kumuca ivutu, naho ibimugora bitabura, biragoye yuko acika ivutu ngo ajanirane. Turabona mu Vyakozwe n'Intumwa 4 kuva ku murongo wa 21, cyari igihe intumwa zitangwe kushingira intahe umwami Yesu Kristo zahagurukiwe n'abakuru n'abaherezi bagomba kubabuza gushinga intahe. Hanyuma ikintu basavye imbere y'Imana bakiye gusenga, baciye basenga, baciye bakora cya kindi cya mbere twavugana, baje imbere y'Imana baja gusenga. Ndaba kwishe cya 4 ku murongo wa 29 bamwe basenze bavuga ngo kandi none mwami raba imihigo yabo uha abasavyi bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga bashize amazinda rwose, ukiramvuye ukuboko kwawe gukiza ingwara, ibimenyetso n'ibitangaza bikogwe mu izina ry'umushumba wawe yera Yesu. Kintu kintangaza nsomye kino gisomwa ni ingana batasenze ati bajya abantu Imana batugwanya nubamare, ariko basenze bavuga bati mwami turabangamiwe, kandi bahagurutse nk'uko ijambo ryawe rivuga kugwanya umwana wawe Yesu Kristo. Icyo tugusavye duha inkomezi,
duhe gushira amanga, duhe guhagarara. Y'abantu buzuye mpwemu yera, ikintu kibaranga barahagarara, nibatinye igihe bigoye n'igihe vyoroshe. Ishaka kandi rituruka ku rukundo dukunda Imana. Ivyo ni ibintu vyerekana ko umuntu ari muzima. Mu kete rya kabiri rya Bikorinto 5:14 haba ngo urukundo rwa Kristo ruratugobera, kandi icyo tuzi nuko umwe yapfuye, kandi nimba umwe yarapfuye twese twarapfuye, hanyuma nimba turiho ngo tunezereze wadupfiriye akatuzukira. Iryo ni ishaka rigaragara mu muntu yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera nk'ikimenyetso cy'ubuzima bwo mu mpwemu. Ikindi, ishaka rituma tutarekura, tudaheba, niyo vyogorana tutarekura. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 21 turabona Pawulo abavugishwa bamubwira yuko azogenda Yerusalemu, kandi ko azobohegwayo, mbere bishobotse ashobora no gupfirayo. Hanyuma tubona Pawulo yishura avuga gute? Yishura avuga ati, reka kuntera ubwoba kuko siniteguriye 13:13. Maze Pawulo atubaza ati, mukora iki? Kurira mundandura umutima. Siniteguye kubohegwa Yerusalemu gusa, ariko no gupfira iyo kubw'izina ry'umwami nditeguye. Bibiri bango yanse guhanurwa twatamureka. Pawulo yari yamaramaje, ntiyatera imbere kubera ibintu vyoroshe, yatera imbere kubera ubushobozi bwa mpwemu yera buba muri we, kandi bwamutuma aronka ishaka ry'ubwami bw'Imana. Yesu nawe nyene umunsi yirukana abadandariza mu rusengero, insiguro yavuga ngo ishaka ry'inzu ya data rirangya. Nuvuga ngo sinzi ko nkora ibintu nkonda biryoshe, ndiko ndabikora kubera ngoberegwa, kubera ntobireka, kubera inkomezi ziva ku Mana. Mu yandi majambo, ntiyakorera Imana bafise umwanya, ariko nabafise ishaka, kuko ntawura umwanya w'icyo afitiye ishaka. Uzokumva abantu benshi bakubwira sinoza mu bikorwa vy'Imana, bigenera biretse, nta mwanya, biraruhisha. Ivyo byose ni ibimenyetso by'umuntu yatakaje ishaka, kandi ariko arapfa, ariko aradendebukirwa, ariko arahororokegwa. Nta numwe yohagarika abafise ishaka ry'ubwami bw'Imana. Numvise umuntu umwe bariko baramubaza ibanga ryiwe ryo kwama atsinda amahiganwa. Yavuze ikintu gikomeye cyane. Yavuze ati, jewe si kubera nkomeye cyane, muga nuko mpaguruka kwiruka namaramaje yuko harimo ibintu bibiri gusa biza kuba: ndaza kuba uwa mbere canke ndaza gupfa. No kuvuga yuko ndiruka ntatinya ko mpfa, kuko harimo ibintu bibiri gusa mpitamo: ndaba uwa mbere canke ndapfa. Mu byandi majambo yariko yerekana icyo kintu bita mu buhinga bw'uburongozi grit. Yavuga ngo ndafise ishaka, kandi iryo shaka rirakomeye gose ku buryo ntegeza gutsinda, nubwo uravye mu kuntu meze hari habondusha inkomezi, hari habondusha amahirwe. Ngiki kiri kimenyetso cerekana umukristo afise ubuzima mu buryo bw'imwemu, arangwa n'ishaka ryo gukorera Imana. Nagira kubaza wisuzume inshuti mukundwa, uriko akorana amajambo, mbega vy'ukuri urafise ishaka ry'ubwami bw'Imana, ryo gukorera Imana? Iyo wumvise izina ry'Imana ritukwa mu mashengero, mu bikorwa vy'Imana, uryama umerewe gute? Wirigwa umerewe gute? Ubona ko ari bisanzwe? Uvuga yuko atari ibyo mu mashengero wanyu? Uvuga uti aho abazobona n'ibiruta ivyo? Cyangwa uje imbere y'Imana ukarira, ukagira ishaka ry'ubwami bw'Imana? Mana duhamagariye kubangwa n'ishaka nk'ikimenyetso kimwe cy'uko dukomeye mu buzima bw'imwemu. Kuva tukitangura aya majambo twagumye tuvugana ibintu vyerekana ahantu hari ubuzima bw'imwemu, canke ahantu umuntu atapfuye mu buryo bw'imwemu. Kandi twamaze kuvuga ibintu bishika bitatu. Icambere nuko arangwa nuko aba maso mu buryo bw'amasengesho. Cyakabiri twavugaye yuko aba yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera. Cyagatatu twavugaye ko ivyo bibiri bigaragarira mwishaka rimuranga ryo gukora no kugendera mu byo bwami bw'Imana. Nago mumwe wese muri twebwe yisuzume, mbega vy'ukuri wasanze uri muzima, canke uragwaye, canke uri kumfiro, canke waramaze gupfa? Namba vy'ukuri wumva mwema guhamagarira kuvyuka ngo usenge, aguhamagara kurondera kuza urushobozi bwa mpwemu yera, aguhamagara kongera kugira ishaka, nagumusengane nanje aya masengesho matoya. Mana yo mwijuru, ndagushimiye ku bwa mwene data yarakumenye, kandi wagize neza ko yakumenye Mana, ariko ubuzima bwiye bw'imwemu bwagiye bucumbagira, ahagarika gusenga,
arategwa n'umwansi, atwagwa akayombekere, inkomezi ziwe za mpwemu zishe ziragabanuka, asigara yumye. Hanyuma n'ishaka yahorana ry'ubwami bw'Imana yarahororokewe, ryaragiye. Ndamusabiye mu izina rya Yesu Kristo ngo umuvyure, umugirire neza, niba afashe ingingo, kandi umushoboze kubaho ubuzima bugushingira intahe. Urakoze kuri Imana ikangura abantu bawe, urakoze kuri Imana itugirira neza kugira ngo tubeho nk'uko ugomba, mu izina rya Yesu Kristo, amen.